nawe hamere nk'ubunganira umukandida mwiza avuze gute umukandida mwiza n'umuntu ari afise competence umukandida mwiza kandi n'umuntu afise ari experimente no kuvuga murambara yanje ko ndabicanga n'igifaransa sinzi ko bija gusana neza ari experimente kandi n'umukandida mwiza n'umuntu ashobora guhuza abantu atwarira bose atari abamutoye gusa umukandida mwiza n'umukandida mu gihe niyatorwa azotwara igihugu ataravye vy'amoko imigambwe amadini aho umuntu ava ninaco gituma dayera mbere umukandida mwiza ateza kuba afise programme nziza nayo ni programme iri realiste no kuvuga ishobora gukorwa uyavuze ati aba bakandida bavuga ngo barakuduganira Tanganyika iyo si programme realiste ni kuvuga ko umunyagihugu ateza kuraba ati ese ibyo ari karambarira birashoboka kuja mu ngiro kandi umukandida ashobora kugira donc ushobora kuraba ko bishobora gukoreka ahantu ndabahana akarorero muri Cap Vert harabaye donc wala iyo hagomba habe imyamamazo barashira imyamamazo yindi igeze yandi matora ageze umukandida baraba ivyo yakoze bakaraba ati bimwe watwemerera warabikoze canke ntiwabikoze ndumva bakagira iyo comparaison kandi bikaba publiquement kamabaza ati iki warakitwemereye ntaco wakoze iki naco warakitwemereye waragikoze amwate iki warakitwemereye ntaco wakoze iki waragikoze bakaca barati watwemereye ibintu indwi wakoze kimwe kuvuga ibintu biteza kugenda gutyo nyene bikaba ibintu bigiye mu muco kugira uwo mukandida aba yarananiwe ntimusuye kumutora urakoze imbere ko muri kuduha ijambo bagenzi bacu bamenyesha makuru yango batunganire mu bibazo bimwe bitora byabajijwe ibibazo bikenya reka tuce muri orikome muhoramo mutomba kuruto ibintu bitari bike mukavuga n'abantu nabo mutabavuga izina muravuga inyifato umukandida mwibona iza abereye iyo bakuyoboye muri orikome mugo twaba twabivuze umukandida mwiza ingene bitunganije biragoye kumenya umukandida mwiza kuko umuntu nitoza ku giti ciwe kiretse bitoza ku biti vyabo mu migambwe haba imwe bita mariste block ayo mariste block rero ni imigambwe iba yateguye abanywanyi bayo hanyuma ikabashira imbere kugira ibashira imbere mu imigambwe ishobora kuba ifise ivyo bafatiye nkuko umunyepolitike turi kumwe yavuze ati hashobora kuba muri lise y'umugambwe harimwo abicanyi harimwo abasuma harimwo n'abandi badafise inyifato nziza umukandida mwiza rero biragoye kumubona gusa twohava tuvuga ati umukandida mwiza nawe afise imigambi myiza irashe mubona yuko iyo migambi baba bashize imbere yoteza imbere igihugu n'abene gihugu hanyuma mu kiringo baba bihaye ukabona ko byoshoka hanyuma rero nkiri ngaho nagomba kongera akantu nkuko imigambwe ibifise imigambi itandukanye imigambwe yose buriya ibifise imigambi no kwita yose ko iyo bifise imigambi myiza kuko kugira umugambi wemererwe babanza kuraba bimwe bita amastati yuko ivyo amategeko bateguye ameze neza rero ico nosaba abari ku butegetsi cyangwa baje ku butegetsi ejo nuko imigambwe yose aya maprograma y'imigambwe yose iba yarateguye ibifise ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu gushira imigambi yose hamwe hanyuma bakaraba imigambi yobera myiza igihugu nabe n'igihugu bakayikuramo naho bari imigambi iri mu mugambwe utatsinze amatora naho imigambi iri mu mugambwe uronka kuronka ijwi rimwe mu gihugu umugambi ari mwiza ukorerwa kugira ngo ugire uteze imbere kuko mu mbono yashizweho n'umukuru w'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu cifashe mu mwaka wa 2060 woca baraba ibijanye na zijya nkingi zitanu zashizweho kugira ngo igihugu kizabe cateye imbere rero iyo migambi urumva rero yuko umukandida mwiza kugira ngo mumenyera ku migambi afise rero nuko twosaba ko muri kazoza ajya amaliste bloqué wahava kuko ajya yagiye kugira ngo bya bintu by'ubwoko
byo gukumirana bihere. Twovuga ko ubu biriko birasa n'ibihera mu Burundi, nta bakigenda bafatana imizosi kubera ubwoko, nta bafatana imizosi kubera intara. Rero ubu twosaba abo buca batogwa bashinga amateka buca batogwa bo inyanyura amategeko na cyane cyane imigwiza shingiro kubera biri imigwiza shingiro iry'amariste block akamatora kuri tuzokora imbere akavaho kugira ngo hazoshigwe imbere abantu kubera ico bamaze kubera imigambi bafise yoteza imbere igihugu. Ivyo byofasha kugira ngo umuntu umutore uziti naka ko ndamutoye afise imigambi myiza azoyishikako, kuko urashaka kumwishuza ati nowe ko twemeye ko tuzodukorera ibi ntubidukorere ubundi dusura kuguha amaje mugariro umugambwe kubera abatora rese y'umugambwe biragoye gucuza kwishuza ati bimeze gute muca muza kwishuza umugambwe ivyo wawe utabishitseko. Rero umukandida mwiza ari bari umuntu afise ubuntu, akunda igihugu, akunda bene gihugu, atabintu yoba yagirizwa mu gihugu nko kunyuruza amatungo y'igihugu by'ubwicanyi n'ibindi, kugira ngo abe ari umuntu ubona ko azoteza imbere igihugu koko. Tera akahikamo canka akajambo kayima mubwira abarundi kugira ngo bazomenye imigambi myiza izobagirira akamaro bamwe n'abakandida beza. Uragize neza. Hasigaye nk'ukwezi ngo amatora abe, jewe maze kumenyereza abantu babwira yuko simza ngaha nko guhanura. Ntushobora kubona umuntu ingene yigenjeje imyaka 10 ngo umuhanure ngo ku munsi wa nyuma ngo acakora ngo icatahora akora. Abantu ko babayeho bashitsi ibyo bari. Jewe rero ico nkora ndavyibutsa nk'umwigisha, nigisha abantu kwiyumvira ico biteze n'ingene bagitegura. Ico umuntu ateye nico yimbura. Agize Imana imvura ikagwa. Bisigura ko muri iki gihugu ingene tubayeho bamwe bose nivyo babona, uno musi nibiyumvire bonye nico bipfuza. Mpera ku munyagihugu wari wese azotora, umumenyesha makuru azotora, umusirikara azotora, umupolisi, aba bantu bose abakozi ba leta bose bazotora. Umwe wese niyumvira ati mbega nipfuza iki. Ico gihe rero baca bumva uburemere n'ububasha bafise muri ivyo byo gutora. Nibaza ko ari ico ahasigaye kuvuga ngo imigambi abanyapolitike b'abarundi nkuko twabivuze akenshi ntibaza kuvuga imigambi. Ubu no munsi abantu bariko bagira ico bita gupima inguvu z'imigwi barimo, gupima ububasha bw'abantu. Nico mashaka ko nituje rero ico nari gusaba abantu nibagire inama mutima, kwigira inama, prise de conscience, bagira bati ico turimye no munsi nico tuzokwimbira mu myaka 5. Narabivuze mu misi heze ingene tubaho bizotuma uko tuzomera. Ingene twabaye mu 2020 ingene twigenjeje bivuga ubuzima turiko turaba mu no munsi. Uno munsi uko tuza kwigenza kuva uno munsi mu myaka ya 2030 tuzoba tumeze uko tuzoba twigenjeje. Nta bintu rero bikoroka biva mu ijuru, abantu bibamenye mbega tushaka kwigenza gute kugira ngo tuze turime twimbure ico twifuza. Kwa kuronka bya bintu byose bituma ibiciro bigabanuka, kwa kwiyumvira gutuma amakimbirane agabanuka, kwa kuronka abarongozi b'umuco batuma dutahuriyo turiko turaje. Ivyo rero abantu bose nibagire prise de conscience nayo kubabwira ngo ku munsi w'amatora ngo murigenza uko ivyo je ntavyo nkora. Twese turazi ico turondera, mu wese namenye yari karaje. Bene gihugu bariko bagomba gutora ntibazora umukandida uwariwe canke umugambi wariwe, bazorabe umugambi wiwe ko ari umugambi ufashe urashe. Umugambi urashe no kuvuga umugambi bazomushikiriza ushobora gukorwa ku kibuga, hanyuma bakazobikurikirana bakazobimwishuza mu matora azokurikira. Kakagira kabiri kariko kanyuma imigambi bazoyirabe bayexamine bayanalize umugambi w'umukandida wari we wese abashikirije, barabe ko ari umugambi ushobora kwishura ibibazo no kwita fondamento donc bya misi yose, yaba guteza imbere inyigisho, ubuvuzi, kwishura ibibazo bimwe biraba abanyagihugu nko kubura amazi n'ibindi n'amabarabara. Barabe kandi ko uwo mugambi akarorero urimwo gutsimbataza umutekano w'ababo n'abazitoza ku biti byabo
guca batangura imyiyamamazo aho bukera itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turimwo, yuko abafise imigambi irashe, imigambi itomoye, imigambi iteza imbere igihugu, imigambi ituma agateka kazina muntu kubahirizwa, imigambi ituma ukunyonyeza ubutunzi bw'igihugu bihagarara, abo aribo boshigwa imbere kugira ngo ejo igihugu gitere imbere gishike kwihangiro cihaye. Ikindi nosaba abazotora nuko uraba imigambi ihumuriza, imigambi myiza, kandi bakaraba ko imigambi yashikirijwe n'intonde babona bazotora bazoshima, kuko umwene gihugu wese atora umugambwe cyangwa uwigenga cyangwa urunani rw'umugambwe abonye yuko bishikana inyishu ku bibazo afise. Nyine baba bafise imigambi ituma ubutunzi bw'igihugu butera imbere, kuko aha mu gihugu cyacu twicaye ku gahiye mugabo bikatugora nyine tubitunganya. Aho novuga nk'akararo kamwe cyangwa tubiri, turavye nk'igisata kijanye n'ivy'ubutare mu Burundi, usanga ugiye kuraba mu maraporo atangwa muri budget ya leta ugasanga ni busa, ariko hariho ahari ubutare bwinshi kandi n'amakoperative menshi, ugasanga ari amakoperative arenga nk'amajana 2 ariko kivi mugabo n'ubona umwimbi wagiye. Nuko rero nk'abantu nk'umunyepolitike yoza afise imigambi itomoye, ivuga ngene ubutare buzocukurwa, iterambere rigacari rikurikira, y'amashuri akaboneka, vya bitaro bikubakwa, y'amabarabara kubakwa, hanyuma n'ibindi bigakurikira. Uyo afise urutonde nk'uko abene gihugu bomushima mukamunda amacu, ejo bundi igihugu gatera imbere kikava muri kano kaga kirimo k'ubukene. Urabona ugiye aho mu gisagara ukarage ubusanga batonze ku mugoroba cyangwa guhera mu masaha 9 birateye agahinda. Nkuza atuzanira imigambi ituma ivyo byose ibihagarara, kugira ngo umwe wese agomba kuja yaje bikamworohera. Urashobora kwiyumvira kuja mu gihugu akati bikanga kuja kubera nta bitoro bihari, biragorana ngene ushikaye. Rero twotumirira bene gihugu bazotore imigambi myiza, batore n'abakandida babona yuko boteza imbere igihugu n'abarundi, aho byoba bibaye vyiza. Iyo niyo mpanuro mwishirahamwe gishinze kurwanya bakaboko no gusesagurika ry'igihugu twohanura. Muti imigambi rero nterekezo kwigishwa mu gihe cyo kwiyamamaza, mugabo rero naho biruko izoba naho kumbure bitangura biba bizobanira ngo hanyuma amatora n'imyiyamamazo irindije. Imigambi rero izovugwa abanyagihugu basanzwe kuyumviriza neza, ukumviriza ifitiye akamaro, iraha ubuzima bw'umuntu wese ahari n'ibyo arimo. Abanyagihugu kandi bagasabwa gutora abakandida babereye. Muri make rero n'ibyo. Aha rero tukaba dushimiye mwebwe abatumire twarengurukiye Francis Romero, akaba ari mu mapolitike arongoye umugambwe FP Ineza. Tuzengurukiye igirukiro ushimeje. Murakoze cyane, mwagize neza kuntumira kumpa akaryo ko kuganira n'abarundi. Nejo na hirya ejo nimwankenera nzobitaba. Murakoze. Kandi dushimiye Jean-Claude Bisure, aba umwigisha muri kaminuza. Dushimiye intererano watanze muri kino kiyago. Mwakoze cyane rwose kuntumira. Nawe mu twiwe Artemo turagukengurukiye, waserukiye ishiramwe mu muri yatunganyije ibiganiro. Turashimye intererano watanze muri kino kiganiro. Egomeye turabashimiye ko namwe mwadushimiye. Hanyuma izina gishiramwe urikomi nshimire n'abatumire bagenzi badusanga ikiganiro. Nshimire namwe byo babimisha makuru mwitavye akamo ishirahamwe ryacu urikomi ryabateye kugira ngo duterere ivyumviro mu bijanye n'ingene Uburundi mwaya matora yimirije ubutunga imigambi myiza, imigambi iteza imbere igihugu, agatogwa n'akandida babikwiye. Murakoze. Kandi dushimire n'abagenzi bacu bamenyesha makuru.